Nuraguta ku gato ya kijaja. Oya wowe uzoja mu ijuru. Muvuga mutarababona. Ko mutaravuga yuko nibo banza bavayo. N'igitega bashaka gukomanda bariyo zikabashikira. Hajya technicité ni konti cambere. Ica kabiri n'umutima mwiza biga ikintu cyo cyose ugikoranye umutima mwiza kiracama. Ikindi naco benshi apari yuko dukora vyiza nuko dufise technicité ihagaze neza ubuhinga buhanitse bariyumvira ati umujene nk'uyu yamaze ku peu importe uko no bamenyekanye muri kano kazi ariko yamaze yiyumviriye gukora umugambi mu myaka afise reka tumuteze imbere rero niyo mpamvu uca usanga benshi baramurumbira muri 5 abantu bashishikaye kuduteza imbere nk'uko babikora uno munsi muri 5 tuzoba dufise ndibaza tuzoba dufise nitwobura muri 5 nitwobura agence Paris muri 5 nitwobura agence muri Europe cyangwa muri Canada nitushobora kubura ivyo nibishobora gukunda mu gihe abanyagihugu bashobora kuduteza imbere gushikuno nk'uko babikora uno munsi ikindi naco muri 5 ndakonta yuko hari abajene benshi bazoba bararonse ubuzi ico rero nico magarara ko bivanye Ndase kandi kubaramutsa abakunzi ba Roy TV muri kumwe na Bella Shaka ko menyereye kuri micro uri munsi navuga ko ari umunsi uri special cyane aho dufise umwinvité wacu umujene entrepreneur muzi mwese abashobora ko ntabwo batamuzi umva no mujene amaze kumenyekana kugikorwa byo byiza rero sundi ni KIJAJA le pâtissier ndabizi yuko musanzwe mumuzi reka ntavuga byinshi ndamuhiza umwanya nabwira ngo abaramutse nabara kandi kamyo kongera kuri présentation introduction yiwe abashoboye kuvugira karibu cyane bese KIJAJA le pâtissier murakoze cyane meze neza ego meze neza cyane ndamusaba abakunzi ba Roy TV akora gukurikirana unabibwire bakunzi ba Roy TV KIJAJA le pâtissier arabaramutse hama ku mazina nahawe n'abavyeyi nitwa Bizimana Jean-Jacques hama amazina y'akazi ni KIJAJA le pâtissier KIJAJA akora amagato basi niko novuga ujya amenyekanye cyane mu bintu byo gukora amagato ego merci beaucoup KIJAJA le pâtissier barakwakiriye ndabizi nanjye ndakwakiriye murakoze cyane ego so KIJAJA uno munsi hari utubazo dukeya gusa ashaka yuko twoyaga ko nukubaza mu kazi kawe usanzwe ukora kamisi yose ego hari ibyo ushaka kumenya ku buzima bwa KIJAJA le pâtissier kuko ni umuntu amaze kwinspira abantu benshi batandukanye so KIJAJA le pâtissier ushaka kumenya ni ikihe kintu cyaguha inspiration yo gukora amagato ikintu cyama inspiration yo gukora amagato no kwiteza imbere jewe nari umuntu nkunda kwiteza imbere cyatanguye nagendana n'umutipe yitwa Frank Skuka yari umutetsi yarakinjika rero après yo gukorana nawe bitari bike byo gukinjika muri cuisine nabonye yuko no bandaniriza urugendo muri patisserie d'après tout naciye mbandanya muri patisserie we nabandanya muri cuisine approfondie niwe yama inspiration nyinshi yo kuvuga ati yuko muri cuisine shobora gukora ibirenge ivyo abantu batuyumvirako niyo mpamvu naciye créer ibindi vya patisserie mbega KIJAJA le pâtissier ko umaze kumenyekana cyane burya umaze igihe kingana gute ukora amagato si igihe kinini cyane kandi si igihe gitoya bivanye no kuvuga ati ndi muri generation bo ni nk'imyaka 4 turiko twegereza muri 5
Okay, mbega ko amagato yawe akundwa cyane mbese anaryoshe ko mose ije gute araryoshe cyane mbega nakayi kandi ushobora kuba ushiramo kuko tubona benshi bashobora no kuva akava nko kumusaga akava mu kanyosha akarengana vide akaza sheke ijoro patisi aje kurondera gato none muvuga mutarababona ko mutaravuga yuko nibo banza bavayo n'igitega bashaka gukomanda bariyo zikabashikiye hajya technicité ni konti cambere ica kabiri n'umutima mwiza biga ikintu cyo cyose gikoranye umutima mwiza kiracama ikindi naco benshi apari yuko dukora vyiza nuko dufise technicité ihagaze neza ubuhinga buhanitse bariyumvira ati umujene nk'uyu yamaze ku peu importe uko no bamenyekanye muri kano kazi ariko yamaze yiyumviriye gukora umugambi mu myaka afise reka tumuteze imbere rero niyo mpamvu uca usanga benshi baramurumbira mbega KIJAJA Patissier ko uri umujene ukiri muri generation y'iwacu ariko ukaba uri umuntu umaze gutanga ubuzi ku bandi bajene mbese munangana n'abagusumba n'imyaka eske iyo ni indoto wari ufise depuis mu myaka yawe ukiri muto yuko uzoba umuntu ugashobora no gutanga akazi igihe cyose tugendana indoto kandi indoto zimwe mu zo benshi dusanga dufise dusanga tumva yuko twakoresha abandi rero siniyumvira yuko nzokoresha kuko ico gihe nta buryo nabona yuko nokoresha ariko numva yuko nzokora ikintu kiri big muri ico gihe nzokenera abantu babafasha abantu bamfasha muri binabiriya that's why gukoresha sindagira ku rwego rwo kuvuga ati ndakoresha abakozi kuko umaze mu rwego rwumvikana ufise abakozi 10 ntuburaronka abakozi kuko ari amakampani agufitiye abakozi 50 ijana amajana 5 wowe ufise abakozi 10 wumva ngabo ufise ijambo nta n'intebe boguha rero that's why sino kwishima ngo ndafise abakoreshwa gusa turiko n'abantu nyene mvuga ati bafatanije ni vision ufise pemporta yo bahembwa ariko bariko baragerageza gukora cyane kubera ishike kure ejo hirya yejo izotungisha imiryango yabo neza mbe mesi KIJAJA Patissier hoba hari intambamye umaze guhura nazo zokubuza kugera ku ndoto zawe intambamye ntizibura ariko turiko turaraba mu bisumwa dufise ibintu dukoresha ibintu biva hanze kuko dukoresheje ibintu byo mu Burundi gusa ntidushobora birimwa mu Burundi ntidushobora urwo rugero ntiturarugerako byinshi tubikora hanze rero kubidedwana kubigira iki izo ni intambamye zose apari bo d'après nta ntambamye bura mu kazi Merci beaucoup. Mbega KIJAJA Patissier. À part yo kuba uri umupatissier, hoba hariho ibindi bintu wisumamo kuko abantu benshi kenshi ushobora gusanga ni DJ ku ruhande ni cameraman ku ruhande agakora ibintu bitandukanye. Eske nawe nuko? Umbwiye kwisumamo mengano jongo no bari mite kwisigura kuko cumenga ndiko ndiyerekana ndiko ndiyamamaza ariko ako tukagire privé gatoya. Okay, nta kibazo. Bon. Est-ce que monsieur KIJAJA dukunze kubona amafoto menshi ya tradinga muri iryo timu ya Winner Boys na Victoria est-ce que ajya amafoto mwari muri kumwe yo bafisi ya insiguro kuko umuntu nkawe tumenyereye tukakubona n'abaririmbyi ba gospel est-ce que bifise cyayi gicapo cyangwa se ni cyayi gikorwa muri ko murakorana na rujya gwaruka ijambere Jesse shobora gusohora umuziki ndibaza n'abanywanyi banyu bumvisha urujwi na mitende wewe bo bajya twari muri ko muvuga iryo foto twari muri studio za Buja FM hajya twari bo icambere turako ariyo ndi muri management yitwa Super Life Music iyo Super Life Music ni company nininya ariko hariyo domaine ya ikora nka management ifasha gospel kuduga rero
najewe naragize bakwe nisanga muri iyo company hama tuca turaja ko turafasha abo bana ariko irya foto rero nariko nsigura ivyo kuba nsigura irya foto kuko nivyumvikana un jeune comme moi entrepreneur mu kiganiro c'abaririmbyi ari kumwe n'abaririmbyi ba victorious and the winners n'igitahurisa rero jewe dusanze mu bafasha winner team aba winners kuduga cyangwa mu bikorwa byabo byo kuririmba no bivuga nka management turi management yawe Kijaja le pâtissier nze kubona sometimes wambaye umupira uriko logo yaba memelot est-ce que ko dukunze kubona ku ma réseaux sociaux aba memes izina rya Kijaja le pâtissier riguma rigaruka est-ce que wimviriye gute gukora marketing uciye kuba memes asha cyo kibazo nibaza si wowe nyene ugifise cyo kibazo gifise benshi burya aba memelodi ni team mu bisanzwe babita aba memere bagakora utuntu twita ama memes rero aba memelodi ni team Burundian memelodi jewe igihe nanguye kubona yuko nifuza gukorera ku rugero runini cyane naciye ndondera abakurikirana naravye aba journaliste baragoye kuronka asha bande aba promoters baragoye kuronka cyashima gukorana n'abamemere mu bisanzwe batanguriye kuri jewe mu kwamamariza ibintu en plus vy'ibidandazwa batanguriye kuri jewe cyukuri nararonse impact imiti y'ubwoba hamwe nanguye gukorana nabo gute wowe Bujumbura utarafungura gato kwa KIJAJA ukumva ikibazo kirakubajije gute nitwa urumva barakora utuntu ku buryo nawe guma wibaza none ni kubera iki jewe narafungura iyo gato ukumva umenga kandi n'utumemes usanga turyoshe gusoma abantu usanga abantu benshi batubona ugasanga ibintu bya biriko biramamara nari uwa mbere nkorana nabo ariko no munsi bakorana n'abantu bakomeye cyane amakampani ndetse na je nashobora guhagararamwo barakorana nabatoye bajya kumva zuko najewe nshaka marketing mu kazi kiwanje nta kindi none nko ku bantu bamaze gufata réseaux sociaux nko kumenga ni imbuga z'abantu abantu bakunze kenshi kubona ku ma réseaux sociaux ucumenga ntibiyubaha ucumenga bafise ubuzima muri fake ko ama réseaux sociaux kenshi ngo arafakinga ubuzima est-ce que wewe réseaux sociaux uyibona gute nakaye kamaro ubona ka réseaux sociaux jewe réseaux sociaux réseaux sociaux nobona yuko ariyo soko yanje fisi kandi niko biri gushika no munsi kuri benshi réseaux sociaux abamaze kuyitahurako nka Facebook WhatsApp Twitter yoyo ni aba politicier je mbona yuko ari kibuga twebwe tudandarizamo dushobora gushirayo imitahe yacu tukadandaza biciye mu badukurikirana kuko abo ni bacumviriza amakuru mu Kirundi abo ni bakiraba ama televiziyo abo baraba ibigezeyo kuri internet ushaka ko bakuvuga neza korana na internet ushaka ko bagucafuriza izina korana na internet urumva internet yarifatiye ubwenge bw'abanyagihugu uko rero mu gihe ubwenge yabufashe uko ucujayo nawewe ugakorana na internet mu kudandaza ibintu byawe mu gukuza ingabirano ziwawe mu gukora byose urumva je nka Facebook ndayifata nk'ikibanza nererayo nereyeyo simbura nk'abakiriya 5-10 bashaka gutwara inimero yanje bakanyandikira ubuzima bukabandanya voilà rero fatiye nk'ubu
Roy TV kuba mwanyumviriye ko mufise ibihumbi n'ibihumbagiza vy'abantu babakurikirana ndazi muri mwebwe gushikuno kuva uno munsi murabizi iyi video muzora mushorera amagato kwa KIJAJA si ata mutima mubi mufise rero simvuze mwebwe mvuze abakiriya abantu babakurikirana rero that's why urumva ko umenye kubera Roy TV iri ku rubuga urumva iyo urubuga rutari kuza Roy TV ni yari kuza iyo Roy TV itari kuza jewe ni wari kumenya uno munsi that's why urubuga rwari rwo rwose nibwo kudandarizamo ibintu by'iwacu urakoze urubuga rwubahwe so merci KIJAJA le pâtissier est-ce que uri kuraraba vision yawe n'akazi kawe nk'umu pâtissier est-ce que wihereza iyahe ntambwe mu myaka 5 iri imbere mu myaka 5 ni kera muri 5 abantu bashishikaye kuduteza imbere nk'uko babikora uno munsi muri 5 tuzoba dufise ndibaza tuzoba dufise nitwobura muri 5 nitwobura agence Paris muri 5 nitwobura agence muri Europe cyangwa muri Canada nitushobora kubura ivyo nibishobora gukunda mu gihe abanyagihugu bashobora kuduteza imbere gushikuno nkuko babikora uno munsi ikindi naco muri 5 ndakonta yuko hari abajene benshi bazoba bararonse ubuzi ico rero nico magarara ko bivanye n'icubahiro n'iteka mu gihugu yamadusabira abajene nimwe maso yacu abajene nimwe nkomezi dufise na cyane ego rero ndibona yuko muri 5 abantu benshi bazoba bararonse akazi biciye muri KIJAJA le pâtissier mbega nk'umu jeune entrepreneur ugaruka w'iki gihe urubona gute ugaruka w'iki gihe nirumeze nka kera nko mu myaka 5 heze kuko uzosanga uno munsi Roy TV irongoye no mujene uri kuri cameraman kuri kamera no mujene uri ko arambaze bibazo no mujene aho ndibaza réponse wayibona ariko hariho rumwe rugisinziriye rutaratahura ejo havyuka nzogira iki rugifise imigambi y'imiliyoni 10 atararonka kuronka irakizi imwe ruronka akazi kiraki imwe akagasuzugura ngo ako kazi je sinokakora that's why gutera imbere no kwemera kwanza ubuzima urimo hamukamenya kwanza gufightinga n'icuronse cyaco cyose nico ego est-ce que none nkugwaruka harugaruka gwishi ruvuga ruti bon twebwe bivanye n'ukuntu tutwize amashuri tukiga batubwira yuko ibintu byose bikomakomeye ari gwacu nk'aba université bage bigaza université y'u Burundi babona monsieur KIJAJA le pâtissier mu modoka ati njya modoka ni gwanje yasaba lift atani ngombwa ndayironke est-ce que ugo gwaruka nago rumaze guheza amashuri ugasanga rurindiriye gusaba yamboshe bafata amabiro abe deje abe manager est-ce que abo bajene nabo naka kajambo ubatekereza oya mu gihe papa wabo abavyeyi babo barabarondereye nta mpamvu yo kubatekerera oya nta mpamvu none arinza kubwira ati n'umuduga wa KIJAJA n'ugwiyuye ewe da urumva bo shobora kuvuga ati mubone kure mubone yuko imvo yuko uno munsi Burundi bwacu bushobora kugwa mu bukene nuko ingufu ziwacu tutariko turazikoresha nuko tutariko turatezanya imbere twebwe nuko tutariko turahubura amaso tumenye yuko ufumurara winjije makenya kubera ejo uzobe winjije menshi ufumurara winjije ufume bugoroba winjije makenya kubera umuryango wawe uronka ico gufungura none wozoguma wicaye ubona za biro ubona za mashu imiduga myiza witega oya muri leta nakazi kagihari ubu twese no gukora Okay, mbenda kubaje monsieur KIJAJA ugerageje kuraba nabandi mukora akazi kamwe abapatisiye bagenzi bawe bega mufitaniye uwahe mubano ko tuzi mu bantu mukorana akazi hasanzwe harimo concurrence ni kuvuga guhiganwa nkawe ukuntu maze kumenyekana hari cyo bikwicira eske uko guhuriza hamwe mugwanira isoko mwese nta ntambwe nibonamo
cyane nta kajaruzi mu mukora mu buzima niwe ashaka gutera imbere uzonezererwe gutera imbere kwa mugenzi wawe nimba yaje wanje ashaka concurrence n'inzu azoreka n'inzu amahera y'inzu azoyabura kuko nazo baje kurondera ubuzima bwiwe ajo baje kurondera concurrence kuri jewe urabyumva ivyo akoresha muri we ntiyabikuye kuri jewe uko abikora ndabibona neza kuri jewe ko ari bitonya kuri jewe naho vyo bari binini ariko je fisi cyo abakiriya bankundira kuvyo wanje none gashaka twofike jewe shobora gusigura ati umubano jewe nashare fisi jewe duhuye niyo dusumira canke iyo turangurira hiyo duhuye akambwira ati jewe nduwi Burundi ndumva ndamubaza ko ntakuzi jewe uranze yego je narenda kuzi tugire ubucuti tuyage hama ejo peut-être tuzoguhuza dukora imigambi y'abapatisi ariko apana kumva yuko umbonye uburonsi share umbonye share je nzoguma flowing hama nawe ugumane muri gya share giwawe gute wotera imbere ufise share ga mugenzawe uburoyi TV ifise ngaha hace haza Isaac TV iryo oya ndumva ko jewe mu bisanzwe konta kuri concurrence konta ku mutima mwiza nimba witahuye ko ufise don yo gukora ibi dukora nyegera tuyage hama habo mubano mwiza hagati yanje nawe urondera uronka nanje ndondere ndongo ubuzima bubandanye neza cyane mbega Monsieur KIJAJA le pâtissier nakaye kajambo novugane nkaka conclusion woshobora guterera abantu bakora gukurikirana haba gushorera abakiriya bawe n'abatara guta kuri gato ya KIJAJA le pâtissier nuraguta ku gato ya KIJAJA oya wowe uzoja mu ijuru rumva ifo gute kuko nuzi impamvu ugumugora malaria canke ugumukorora umwanya wose oya zamura babwira igihe cyose mukoze amayemisho ukabanza ukabaza umuntu watumiye ati wariga tuyo kwa KIJAJA uyiheruka ryanga ava yuko dukora reka tutange komande kwanza muntu uri kuradukurikirana muntu uri kurakurikira Roy TV ndagutumirira ufungura gato yo kwa KIJAJA ni gute ukora urubanza rutari mu gato ampisi kwanza yo kwa KIJAJA hama ukavuga yuko uri kurakora urubanza iyo ni inama va muri iyo nama aho uri mu nama aho uri kukoresha meeting no mu nama nshinga amateka mu myaka iri imbere bazora bavuga ati uno munsi turafise inama raba muzane ya gato tutangurire yo kwa KIJAJA wow bizukunda ifoko yego tumva yuko uno munsi utandukanye n'uwejo kubera kera wari ubona kigingi bamutumira mu nama nkaziga z'abakuru b'igihugu aje gutuyenza natwe bazodutumira tutwara ayo magato kubera iki sibo baturungitse gukora natwe turi turakora ivyo baduhaye rero ushobora gutumira umuntu wese gushishikara duteza imbere mu vyiyumviro ni vyiza mu buryo bwanyu ni vyiza kuko nta sponsor dufise twebwe duteza imbere n'amakomande y'iwanyu duteza imbere n'ibiganiro ba Roy TV baduha kubera namwe mutumenye urumva gute Roy TV ifise umutima mwiza cyane nawe we rero kuba wanatumenye biciye ku bwa Roy TV kaze udushorere gato hama tuzonezerwa kandi gutera imbere kwacu uzoba bifisemo uruhara kaze rero kandi ugire subscribe rero oh my god so ntara conclure reka twende tumubaze umupatisiye wacu azwi cyane kugira ngo adufashe amajwi n'akanimero kiwe ka telefone ni nkeneye gutelefona nzogoma ndagusanga ku kazi oya iyi nimero y'akazi ni 69 390 296
69 390 mu kirundi 69 amajana 390 amajana 296. Ego, iyo niyo WhatsApp y'iwacu. Kuri Facebook ni KIJAJA le pâtissier, kuri Facebook ni KIJAJA Campon, KIJAJA Patisserie Campon. WhatsApp yanje nayibahaye. Aho dukorera ni muri Kamenge Business House muri Teza. Benshi bahita kuri Terminus, ni hagati ya 12e avenue na 13e avenue en face do Mercato Bar. Murakoze, kaze cyane kandi ukande subscribe kuri Roy TV channel, ntibagiwe kugira like, commentaire yo turayikeneye, wongere kandi upartage ikiganiro cyacu kugira ngo gishike kure hashoboka. So kuri mikro mwari kumwe na Bella Shaka nko musanze mumenyereye, inyuma ya kamera turi kumwe na Oli King abikora neza cyane, namubwiye ati wirambire wibereho. Reka mvugonde na technicien wacu ni Pasi abikora neza, aguma posta ibiganiro kugira ngo ntimurambigwe, nimushire ikiganza kwitama, ariko mugume murorera ibiganiro vya Roy TV. So ndabakunda rero, reka ndababwiye nti naho ubutaha ibindi biganiro bizaguma biraza. Ciao ciao. Roy TV.